uyu bamwita Harerimana Aime Kazimiri, kandi by'ukuri pasiteri yamuturungikiye yakoze, turi kumwe kuva mu gatondo gushika aya masaha. Kaze. Murakoze cyane, ndanezerewe kuri uno mugoroba kuba ngaha mu Gahahe. Nagomba mbanze shimira Imana yo yabonye ko bikwiye ikatwiyumvira ko kugira ngo tubane muri iki gikorane. Ubwa kabiri nagomba shimire umubwiriza wanje. Mvuze umubwiriza wanje, murazi ko ndi mu bubwirizwa bwo mu Ngagara niyo nkorera ibikorwa by'Imana ubu. Hari impamvu iyo mvuze ngo umubwiriza wanje arabizi, sinokwirirwa ndabidonda, kandi ababizi barabizi. Imana ihabwa icubahiro. Ndanezerewe guhura na sokuru wanje ngaha, nanje ni sokuru kandi nawe nyene arabizi. Imana ibahezagira, Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe kongera kubona korale y'abanyeshure yo mu Gahahe, korale y'ugwaruka mu Gahahe. Murazi ko twakoranye vyinshi kuva igitangura kugeza n'ubu, korale ya mbere n'izindi. Imana ibahezagire. Ndanezerewe kubona korale Teramira Ubugingo, twakoranye ibintu vyinshi mu Kinama, murabizi. Imana ibahezagire. Nibaza ko aka kantu kabagiyemo, aka kantu muragatwaye. Tora kantike turirimba indirimbo ya 41 duhagaze mu Kirundi, duce dusoma umurongo w'ijambo ry'Imana. Mudufashe munyarutse mukore nk'abasirikare. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu, imisi yose umpore hafi, mukiza wanje mwiza. Sinzokwigera n'intambara, we umagaze hafi, sinoshobora kuzimira, niwahora unyobora. Nagomba kukumva hafi, kuko ivy'isi bisuka, amajwi yavyo numva ngeza, kungwisha ngo nkuveko. Ababisha bari bankikwije, bari inyuma n'imbere, ariko Yesu zubatangire, undindi bicumu. Yemwe ababisha kije, bari inyuma n'imbere, oh ariko Yesu batangire, undindi bicumu. Mana yacu nishimwe. Abantu basezeranye guhora bakorera Yesu tugire gutya. Babisezeranye mwese duze ibiganza imbere y'Imana, dushimira Imana. Nta vyinshi novuga kuri umugoroba, ariko nkuko babivuze ngomba some ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana Data yashoboje iyi korale. Turashimiye n'umuntu bamaze kuvuga yabafashije kugira ngo iki gikorwa c'Imana bagishire ahabona. Indirimbo n'ubutumwa budasaza, indirimbo n'ubutumwa butava ku gihe. Iki gikorwa mwakoze muzorinda musesa imvi mukikibona. Ubutumwa buri muri izi ndirimbo muzorinda muva mw'isi bukivuga. Inzamba y'Imana izoza, indirimbo zikiriko ziravugwa. Imana ishimwe. Hari indirimbo zigeze gucaho kera
twahora tuzumva tukiri abana, iyo ndazumvirije zigarutse numva ari indirimbo shasha, abaziririmbye benshi ntibakiriho, ariko iyo zivuzwe wumva amavuta ari muri izo ndirimbo. Imana ishimwe. Hari indirimbo turirimba muri iki gitabo ca Kantike, zimwe zaririmbwe n'abamisiyonere bavuze ubutumwa kera, igihe ubutumwa bwiza bwariko burakwira mu isi, zimaze ibinjana n'ibinjana, kandi uno munsi tukiziririmba umuntu akumva arahezagiwe. Hari ubushobozi mu ndirimbo. Mwakoze igikorwa ciza, Imana ibahezagire. Dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, igice ca 25, nkeneyemwo imirongo 2 gusa, ariko reka nsome mpereye ku murongo wa 14. Umugani w'ababikijwe iki? Itaranto. Bizoba nk'ivy'umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe, abasigarana ivyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda, arazicuruza, yungukamwo izindi taranto 5. N'uwa 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira, yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Haheze igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ivyo yasigaranye. Uwari yarahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5. Ati, mugenzi, wasigaranye itaranto 5, ehe, nungutsemwo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza, muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi. Imana ishimwe. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto 2. Ati, mugenzi, wari wasigaranye itaranto 2, ehe, nungutsemwo izindi taranto zingahe? Shebuja aramubwira ati, wagize neza, muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto 1 ati, mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utimbuye, ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda, ndahisha itaranto yawe mu kuzimu. Ehe, ngibi vyawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubiwe, wakinebwewe, waruzi ko nimbura ivyo ntarimye, nkakumakuma ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje kuba yacuruza, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Uwa mbere amuha itaranto 5, uwa kabiri amuha itaranto 2, uwa nyuma amuha itaranto 1, ngo aca yigira mu mahanga. Mana idufashe. Ngo agiye mu mahanga, umuntu yahawe itaranto 5 atangura kuzicuruza, arazicuruza, arunguka, ageza ku itaranto zindi 5. Uwahawe itaranto 2 arakora, arunguka izindi 2. Uwahawe itaranto 1 aho gukoresha itaranto bamuhaye, ngo aca aragenda arayimbira,
arondera ahantu ata muntu amubona, arafurura, aranyegeza, aca ariyicarira, ararindira. Ntibiteye kabiri shebuja aragaruka. Mana idufashe. Shebuja amaze gushika aca yongera kubakoranya. Uwa mbere araza arakubita isari imbere yiwe. Databuja, wampaye itaranto 5 kandi narakoze, naragize umugisha, nakora ijoro n'umurango, narungutse databuja, ngize itaranto zawe wampaye, ngiyi n'inyungu, narungutse izindi 5. Shebuja aranezerwa, aramubwira ati wa muntu wanje mwiza, wizigiwe kuri bike, none rero nzoguha no kugaba ibisagara. Ko wabaye umwizigirwa kuri bike, uzokwizigirwa no kuri vyinshi, nzoguha nibirenze. Uwa kabiri acaraza no kwa shebuja, acarashika ati databuja, nashitse, wampaye itaranto 2, narazikoresheje, ntaco ntakoze, narirutse, ngize izindi 2 z'inyungu. Shebuja aranezerwa, aramubwira ngo wa muntu wanje mwiza, ko wizigiwe kuri bike, nzoguha no kuganza ibisagara. Tuvuge ngo amen. Haca haza uwa gatatu, aramubwira ati databuja, itaranto yawe wampaye narayinyegeje, nta kintu cayikozeko, sinayihombeje, sinayiriye, mugabo narayigumanye, narinda kuzi, naratinye kuyikorako, nararara ubusa sinakozeko, naririga ubusa narayiretse, kubera narinda kuzi. Kuri umuntu w'ingare, wari kuma ariyo ndayikorako, naciye ndayibika, narinzi kukunda gukumakuma ivyo utegeranije. Wari wibereye mu munyenga, wari wibereye mu mahanga, wagomba ndagutunukire, wagomba sigare ndagukorera. Akira itaranto yawe. Aramwitegereza ati wa muntu wanje mubi, nibakwake niyo taranto ufise baguterere hanze. Mana idufashe. Ngomba mvuga iki? Ubu mugani rero Yesu yari ko abacira awizanako. Nukuvuga umuntu yatanze itaranto, umuntu ni Imana. Itaranto yaduhaye ni ingabire z'Imana. Hariho itaranto Imana yahaye umuntu wese. Umuntu wese ari ngaha mwishengero, umuntu wese yicaye aha, yaba uririmba, yaba utaririmba, yaba umusenzi, yaba umuntu yinjira gusa, umuntu wese arafise itaranto shebuja yamuhaye. Mu gitabo muri Bibiliya y'Igifaransa yabwiye uwo muntu ati iyo amafaranga yanje uyashira abanyamabanki bakayacuruza. Bwa bundi naciye mvuga nta mabanki yabayeho kera, abantu bacuruza amahera mu mabanki babayeho kera. Ibi bintu rero Imana yaduhaye nibiki? Imana umuntu wese yaramuhaye ikintu bita ubushobozi, capacity. Ngaha ntidufise ubushobozi bungana. Hari uwo yahaye 5, hari uwo yahaye 2, hari uwo yahaye 1. Nico gituma harabiga mu ishure bakaba ba mbere, muga abandi bakaba ba nyuma. Nico gituma hari abatunzi bafise 5, hari abafise 2, hariho n'abafise 1. Umuntu wese Imana yaramuhaye ubushobozi.
ikigira kabiri, umuntu wese Imana yaramuhaye ubwenge, intelligence. Ikigira gatatu, umuntu wese ari ngaha, umuntu wese agihema, umuntu wese agitambuka, Imana yaramuhaye umwanya. Imana idufashe. Ibi bintu, ikintu kigira kane, Imana yarahaye abantu akaryo, yaraguhaye akaryo. Kuba uriho n'akaryo Imana yaguhaye, kandi igituma Imana itanga ubushobozi, igituma Imana itanga ubwenge, igituma Imana itanga umwanya, igituma Imana iha umuntu akaryo, nukugira ngo acuruze itaranto Imana yamuhaye. Imana idufashe. Uwo mukozi rero yabitse itaranto akayihamba imbere y'Imana, yerekanye ishusho mbi. Imana imwitegereje, yarababaye. Imana imuravye, yarashavuye. Imana yumvise amajambo avuga, yagize akababaro kenshi, bituma Imana imufatira ingingo y'ikibiriraho yo kwakwa n'itaranto imwe yarafise, yo guca kugwa mu bantu agahindirwa hanze iyo bajyanya isya z'amenyo. Imana idufashe. Uwo muntu niyeretse urukundo, niyerekanye urukundo afitiye Imana. Uwo muntu niyerekanye ikimazi abona mu Mana. Uwo muntu yerekanye ikimenyetso c'intege nke, ikimenyetso c'ubwoba, ikimenyetso cyo kuba umuntu ataca amaze mu muryango canke mu nzu y'Imana. Imana idufashe. None rero kuri uwo murongo wa 27 twabonye ikintu yari gukora. Yari gukora iki? Yavuga ati jewe sincuruza ntavyo nzi, jewe sindima ntavyo nshoboye, jewe nta kintu nokora sinobishobora. Mugabo ico yari gukora, yari gutora izitaranto. Iyi taranto yari yabikijwe, agaca yijana hariya ku bantu bafise amabanki, bakayicuruza, hanyuma bakazana inyungu. Iyo nyungu shebujaje agaca aronka inyungu. Imana idufashe. Bisigura iki? Birashoboka kuri mwishengero, Imana yaraguhaye itaranto, mugabo wewe kuririmba nturirimba. Birashoboka ko Imana yaguhaye itaranto, mugabo gusenga ntusenga. Wewe Imana yaraguhaye itaranto, abaririmba ntubashigikira kugira ngo ikorwa cyo kuririmba kibandanye neza. Birashoboka ko Imana yaguhaye itaranto ngushigikira igikorwa c'Imana, mugabo wewe wibaza ngo ni mali yangu, ni mali yangu, kandi arakaryo Imana yaguhaye. Imana idufashe. Na majambo y'Imana. Iyi korale yarakoze ibikorwa bikomeye, yarasenze Imana. None rero izitaranto ko wayibitse, mugabo ijambo ry'Imana rikaba rigukanguye, mugabo ukaba wumva ko hari ikintu wabitse kandi Imana yaguhaye ngo gikorere Imana. Ninde kuri umugoroba twosengera avuga ati jewe bwa bundi hari ibikorwa vy'Imana nahevye, hari ivyo nari gukora ntakoze, nari gushigikira ikorwa c'Imana sinagishigikiye,
nari gushigikira abakozi b'Imana sinabashigikiye. None rero nk'uko umuntu yaterewe hanze, nk'uko umuntu yatswe n'itaranto yari afise, birashoboka kuri uyu mugoroba ukaba wumva uvuga uti mbaye umutsindwa. Kaze dusenga Imana, abakozi b'Imana bagusabira imbabazi, haracari ivyizigiro iyo taranto kutarayakwa. Nimba urimwo kaze dusenga Imana. N'aya majambo y'Imana, kaze dusenga Imana. Ntuyirirwe uriyumvira, urabizi si ngombwa ngo muze muri benshi, naho wowe uri umwe urabizi ko itaranto y'Imana wayihamvye, urabizi ko utari kurayicuruza muri iyi minsi, urabizi reka kwirirwa uriyumvira. Ni wewe gusa, nuze Yesu akugirira imbabazi, nuze yongera guha akaryo ko kongera kuyicuruza, ko kongera gukorera Imana, ko kongera gukora ibikorwa vy'Imana, ko kongera gukora ingo n'akaryo Yesu aguhaye kugira ngo wongerwe iminsi. Ubundi wari ukwiye guhindirwa hanze, ubundi wari ukwiye kwakwa n'iyo ufise, ariko Yesu akongeye akaryo, Yesu akongeye umwanya kugira ngo usubire ucuruze iyi taranto y'Imana, kugira ngo wongere uyicuruze. N'ayandi mahigwe ugiriwe kuri uno mugoroba, n'akandi karyo Imana ikongeye mu karyo yari yaraguhaye, mu mwanya yari yaraguhaye, mu bwenge yaguhaye, mu bushobozi yaguhaye, n'akandi karyo Imana ikongeye kugira ngo ucuruze itaranto. Duhe kaze sokuru wacu abasengere wamubwiriza kuva hariya mu Kamenge, abasengere abasabira imbabazi ku Mana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uyu mugoroba ni mwiza kuri twebwe, turagushimiye ibyiza uri kurakorera muri ububwiriza bwa Gahahe Mana. Aleluya! Aba bantu bapfukamye hano Mwami, bumvise ijambo ry'Imana ico ribabariye, ntibacuruje itaranto kugira ngo Mwami Yesu ubutunzi bwa sebuja butere buja imbere bukomere, bamera nka wundi yanyegeza itaranto yiwe mwivu akayimbira agahombesha sebuja, nawe nyene ubwiwe agahomba. Mana udutabare. Ngaba rero barapfukamye, amaraso ya Yesu nababonekeko, amaraso ya Yesu nabeze, amaraso ya Yesu nabatunganye, amaraso ya Yesu abagire neza, maze ubakoreshe nk'Imana. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Aba bantu bamaze guharirwa, bamaze kugirirwa imbabazi, nukuvuga ngo wa mutwaro wari ubaremereye w'ivyaha ubavuyeko, baca bagira umunezero. Uwo munezero nawo ukagaragarira bose, n'abari hirya abatarakizwa bakipfuza uwo munezero wabonana. Nuko rero gucuruza ya taranto, urakoze rero Mwami kubahariye, urakoze kubejeje, urakoze kugiye kubagira ibikoresho kandi vy'ikimazi, ubutumwa bwiza bugashika kure. Tubisavye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.